murakoze ubwa mbere nagomba kumenyesha bariko baratwumva ko ikigo kija muri wa mugambi w'igihugu wo kongereza umwimbo muri rusange. Uwo mugambi rero natwebwe mwishira mu SOSUMO uraturaba. Rero mwishira mu SOSUMO twe twarihaye umugambi wo kongereza umwimbo w'isukari kugira bene gihugu tuzogera ahantu baronka isukari ikwiye. Rero muri uwo mugambi bisaba ibintu bikuru bitatu. Hariho ubwa mbere kwagura ihinguriro kugira ishobora kugira ubushobozi bwo kwakira ibikaje bivuye mu mirima. Hariho kandi mu bijanye n'imirima kwagura imirima. Icya gatatu rero ni iki twakoze no munsi urashobora kuba waguye imirima mugabo bisaba ko bufise n'imbuto zimeze neza, imbuto z'akanovera. Nicyo ko rero twakoze twaragiye turarondera mu gihugu ca Ile de la Réunion ibikaju byoza bisahiriza byoza bifasha gusubiriza buke buke ibyo twari dusanzwe dufise nko kwamibuze bidufise bimaze imyaka irenga 30 turiko turabikoresha urumva ko bishaje. Rero iki gikorwa mwabonye ko twashe kuronka ibikaju ubwoko burenga 200 bufise ubukomezi bufise buzoduha isukari nyinshi kuruta yahora iva muri ibikaje dufise kandi mbere bizoduha na n'ikindi twita bagase ni bijya bikamvurwa navyo bidufasha gukora kuronka umuyaga nkuba ufasha mu guhingura isukari. Rero iki gikorwa ni gikorwa ciza twe mwishira mu SOSUMO nakanyamuneza kuko turizera atagukekeranye ko bizofasha kugira umwimbo uyongera. Oya murumva namwe yuko hava dukora ico gikorwa kibishe cyo gushira hasi bikaje byose dufise ibi turonse bishasha bizoza birasubirira buke buke ibitwari dusanzwe dufise. Biba yuko turafise muri umugambi nabwiye kwagura turafise isi ndimwa atabikaje birimo. Ibi rero cha tubigerageza muri iyo si nshasha. Ubu aho bukera abafundi bashabaja ku kivi kugira tubigwize. Rero ibi dufise bibandanya bikora mbere naho twogeraho kumbure tuzo kwiza muri bishasha ibi byakera ntituzobita. Tuzosaba ishira hamwe izabo badufashe kubibika. Ko murumva yuko byarakoze. Ibikaje bimaze imyaka irenga 30 biriko birakora ntawo caja ngaho ngo abite burundu. Extension donc kwagura imirima mu mugambi wa mbere twihaye wo gushika ku mwimbu w'amatoni 35,000 rwako tuva ku mwimbu w'amatoni 200,000 dusanzwe turonka muri imyaka ihangiro twihaye niyo gushika ku mwimbu w'amatoni 35,000. Uwo mwimbu rero kugira tuwushikire tuzorima ku mahegitari ashika 4,000. Urumva rero ibyo bikaje turiko turarondera tuzoshira kuri ayo mahegitari. Jewe nagomba mfate kano kanya nsubire nizeza bene gihugu yuko mwishira mu SOSUMO isukari dufise irakwiye turafise mu mastoke mu bubiko bwacu isukari zodushikana kurindi sekeza rizotangura atagihinutse mu kwezi kwa gatandatu. Turafise iyo twimbura stoke mu yo twimbuye turafise niyo leta ya duhaye uruhusha rwo gusahiriza tuyikura hanze. Turavye rero abariko barayituzanira nta kibazo na kimwe gihari. Mwashaka naho mwosha mugende unyene mu bubiko bwa SOSUMO muja gusanga amastoke yuzuye. Muja gusanga amakamyo ariko harapakurura azanye iyo sukari dukura hanze. Rero ikibazo ahanini ntikiri mwishira mu SOSUMO. Ikibazo ndabasabe mudufashe namwebwe mubaze no muri bajya tuyiha. Nkuko nigeze kubivuga twebwe urutonde rw'abantu baronka isukari si twebwe turugira muri SOSUMO rugigwa n'abajeje intwaro. Aha muri meri ni ba mustanteri bagaca bagira urutonde bakaruha umukuru w'igisagara hamagaca ruha SOSUMO twebwe duha isukari twisunze ugo rutonde ba mustanteri baduhaye. Nuvuga yuko abo batware batwa gufasha kuba bazi abantu bahaye iyo sukari batezwa gufasha kugira bakurikirane barabe yuko abantu bayidandaza neza. Rero turasaba yuko twofashanya
intwaro zikadufasha n'abajeje umutekano bakadufasha kugira koko iyo sukari SOSUMO dufise tuyitanga ukuri kwamye atacahindutse ukahanda subira nkavuga nti isukari twatanze mu kwezi kw'icenda niyo twatanze mu kw'icumi niyo twatanze mu kw'icumi na kabiri niyo n'ubu dutanga nitugeze duhindura urugero rw'isukari dutanga byumvikana rero yuko kumbure hariho ahandi hantu yobija mugabo twe ku byerekeye ishyirahamwe SOSUMO isukari dufise irakwiye.